Yeah man, what's up, ladies and gentlemen, it's a little breaking news. Ino ni nkuru iri kiravugwa hirya no hino ku ma headlines, abeshi bagiye bayigarukana ko bakayivuga ko byinshi, bakavuga ibinabi haba ku ruhande rw'abafana ariko kandi haba no ku ruhande rw'ibinyamakuru byabi byandika nibivuga ku ma YouTube channel n'ahandi henshi, aho witwa Alvera Muhimbare yagiye agaruka cyane ku ma headlines, aho benshi bamaze no kwemeza bakanavuga yuko uno mukobwa yamaze gusezerera ubukumi. Ati bimeze gute aha hantu? Benshi muri ko murabona kuri zino follows, abenshi bahagiriye amakenga. Ati mbega Alvera Muhimbare yakoze etat civil canke ni filme nshasha agire aduhereze, ubona yuko ari umwe mu bantu bazikina bakanazikina neza noneho bigakunda. Tariko kandi uno mukobwa ni umuririmbyi karuhariwe, amaze gukora amahiti menshi, afite igikundiro muri gospel canke mu ndirimbo mpimbazamana. Ati ubwo si kimwe muri ivyo, ariko nubwo biruko amakenga aracari menshi, kuko benshi umusore baheruka gusa naberekwa canke baheruka kubona bakamwerekwa biciye mu binyamakuru, nubwo Alvera Muhimbare wewe atigeze agira byinshi abivuga ko ngo anabitangaze ko, ariko abenshi bakaba bagiye bibwira yuko ariwe mukunzi wiwe, noneho kuri ino ncuro akaba atariwe bariko barabona. Kuri uyu munsi rero kuri zino foto abenshi turiko turibonera, namwe muri ko muraraba, benshi bariko baribaza ati byagenze gute ko uwo tubona nk'umukunzi wa Alvera Muhimbare ko atariwe yabonekanye kuri zino foto bari kumwe muri etat civil. Ariko kandi nanje nkagaruka nkabaza ngo uwo mwibaza ko ari umukunzi wa Alvera Muhimbare nuwahe, ko nuwo mwabonye ku kibuga c'indege Alvera Muhimbare atigeze yemeza yuko yoba ariwe mukunzi wiwe, nubwo bimaze kugaragara kenshi yuko uno musore asanzwe azwi ku gatazirano ka Mihosho ari umwe mu bantu bakunda kubonekana bari hagufi ya Alvera Muhimbare, agatoki ku kandi nk'umukunzi wiwe, ariko kandi baba bano babiri akaba atanumwe arabishimangira. Twigarukire ku ntama yacu. Aha urashobora kwibaza ibibazo bitandukanye. Ati uno musore tubona bakundanye ryari? Uno musore ari kumwe na Alvera ku mafoto ni uwahehe? Mbega uwo dusanzwe tuzi nk'umukunzi wa Alvera Muhimbare ari hehe? Yifashe gute ko tumaze kubona ko Alvera Muhimbare namba ko kibiriko biravugwa ari byo yamaze guhitamwo kubakana n'uwundi? Ariko kandi ku mafoto kurushaye ko turabona Alvera Muhimbare byagenze gute ho ngo ntimwiyumvire kuri bano bandi bantu babiri ko tubona amakouple abiri? Byogenda gute kugira bigume kuri umwe abandi ntitubavuge ko? ubwo wosanga bano bandi ahubwo ari banyiri urubanza hoho ngo vyakira gute? Umuco rero wanyawe nk'ababa yafise ubwa mbere ni ukurikira kugira abafise amakenga mwese ahere. Uko mubona Alvera Muhimbare yabonekanye nk'uwagize uno mugigwa wo kwemeza imbere y'igihugu, no kuvuga imbere y'amategeko ko umuntu agiye kubakana n'undi, nibyo twagumye tuvuga byitwa etat civil. Hari mu ntumbero yo gushigikira no guherekeza muri etat civil nyene mugenzi we yitwa Yvette. Uno Yvette Mutininde yamenyekanye cyane muri filme Bukeye Neza ni kwa Mr Sami. Noneho uno Yvette akaba asanzwe ari umugenzi wa hagufi cyane, umugenzi wakadasohoka wa Alvera Muhimbare. Noneho kubera kumarana umwanya munini nawe no kubana mu buryo bwagutse, uno mukobwa hakaba harageze igihe basa no kwisura, mbere abenshi batangira kuvuga yuko yoba ari mutoya wa Alvera w'amaraso basangiye abavyeyi. Ntabwo inkuru zihari zemeza yuko bavukana kuri ku bavyeyi, ariko kandi bahavuye bamera nk'abavukanyi bitewe n'imigendanire ya hagufi, na cyane cyane ko uyu mukobwa ari umunyamabanga akomeye, akaba nasomba mbike wa Alvera Muhimbare. Noneho bikanavuga yuko bamaze igihe kinini babana mu nzu. Birumvikana, murabizi abantu babanye igihe kinini bakaba basangira twinshi, haragera igihe bagasa, nubwo atoba ari umugore n'umugabo. Noneho uno musore yakomeje kubonekana ku mafoto ari kumwe na Alvera Muhimbare, akaba ari umwe mu
basanzwe bafatikanya kurangura imirimo na Alvera Muhimbare n'ubundi hagufi muri rino shira hamwe rifasha imfuvyi n'abapfakazi canke rifasha abatishoboye bise Giving Hand Vocation. Byumvikana neza ko mu muco wumvikana mu majambo atari menshi. Alvera Muhimbare ntabwo yigeze agira etat civil, ahubwo urubanza rwakomeje kubonekana n'amafoto arimwo, akaba yari yabyitabiriye aherekeje uno mugenzi wiwe yitwa Yvette, uno mukobwa ameze nka muto we yitwa Yvette. Noneho aza kubonekana ku mafoto ari kumwe n'umupare cange waje hagarariye uno mukunzi wa Alvera Muhimbare ari we Yvette, nkuko byagiye bibonekana. Ino ni Diko Entertainment, Jenny twandikuriyo Leonce de San bwa Dr. Love aka Diko. Mubandanye muhezagirwa cyane wherever you are, urukundo ruganze mu miryango yanyu, turacabakunda cyane. Ciao ciao. Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima. Urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari, gute, hypertension, amaso, infection, igitigu, hepatite B na C, amibe, umusipa, abafise ikibazo ca estoma, amafyigo, ibivyimba, umugongo, rheumatisme, asima, kudadarara, iziba ry'imitsi, indwara z'urukoba, intandara, kumeneka umutwe bidahera, ingaburo ku bavyeyi bibungenze, kongereza inguvu ku bubakanye, imvune, amakonyera, sinezite, babana basobaho baryamye. Ico kigo kirabafasha cyane, benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko. Sabwe erega cya kigo kirakomeye, aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247. Inshuti ya Bose ni inshuti yawe. Inshuti ya Bose, ubuzima butatse amagara meza.